Waislamu takbir. Allahu akbar. Umutego tugenda buhoro buhoro. Mwalimu haguruka minota 15. Ayo heje kuvuga kwari byukuri cyangwe yaje kurementanya gusa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ishimwe ntangere ribereye uhoraho Allah. Amahoro imezagiro bisakare kwa sozeri intumwa n'abahanuzi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Numvise ari naco camuhangayikishije cyane kuvuga ngo ko dusabira amahoro Muhammad. Kweli. Mbese muzi impamvu Muhammad tumusabira amahoro? Ntabyazi. Murabizi? Ntabyazi kweli. Nuko Yesu ayo mahoro yasize yadubanganije acavuga Yesu ya majambo akurikira Matayo 10:34. Matayo 10:34 nyandiko igira iti safi mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mu isi. Yesu avuga ati mwoye kwiyumvira ko naje gutera amahoro mu isi. Sinaje gutera amahoro. Wewe Yesu sinaje gutera amahoro atari inkota. Waislamu takbir. Allahu akbar. Ngo Yesu ngo ntiyazanye amahoro ngo yazanye inkota. Sasa none Muhammad twereka kumusabira amahoro gute kandi Yesu ata amahoro yazanye? Kweli. Subira kwishure wige. Kabisa. Achara hangayika. Muhammad bamusabira amahoro. Si Muhammad gusa genda wige. Nubaza umukirizo kamaze ati Abrahamu ninde? Aza kubyara Abrahamu. Sogokuruza wabemera. Washaka kubisiramu. Wibuke nivyo byajeje kugira mundu wese. Kweli. Ujanye na Abrahamu. Kabisa. Sogokuruza wabagitiki. Wabemera. Baga Abrahamu. Nawe abahambere bagusabira amahoro. Itanguriro 12:1-2 soma iyi. Inyandiko igira iti safi uhorahabarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so ujye mu gihugu nzokwereka nanjye no guhindura ubwoko bukomeye. Imana ibwira Aburahamu ati nzoguhindura ubwoko niba tinya ko Aburahamu atari ubwoko bukomeye tuzurutoki nadubuze ubwoko bukomeye zana amajambo nzoguha umugisha wa Aburahamu izina ryawe ndarigira rurangiranwa n'abandi bazabagira umugisha ku bwawe n'abandi ngo bazogira umugisha ku bwa Aburahamu abazoguhezagira wowe Aburahamu ati abazoguhezagira wowe Aburahamu nzobahezagira abazovuga ati alayhi salam kuri Aburahamu Imana igira iki irabahezagira. uzawumvirize abayisilamu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Isa alayhi salatu wassalam Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Imana igacitwihezagira mugaca mujya imisayi ego andanya twahezagiye nde Abrahamu kweli ari wasagakuruta wabaki wabemera na Muhammad gahemwana akagira ikosiriye mwe yabone. wumvirize rero ubwenge yakoresheje sinzi uko ari ubwenge bwo mu 2023 cyangwa ari ubwenge bwo mu kinjana ca mbere acavuga ati Muhammad impamvu tutamusabira amahoro nuko atayafise. Yesu nawe acavuga ati uwabike azokwaka nibyo yaragize iki yarafise. Muhammad rero kubera afise amahoro ahubwo tuguma tuyamurundako n'amareka bakayamurundako igaca yongereza kubera amahoro asanzwe agize iki ayafise. ariko Yesu kubera atayafise uzokumve ngo Yesu ashimwe kubera iki na amahoro agira kubera yazanye amahoro yazanye inkota wewe subira kwishure wike. Ntazi ko Yesu yavuze ngo umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica. Icyo nagukundiye ucugenda muri Qur'ani 3:9-31 ucuvuga ati Imana yabwiye Muhammad ati wewe utakufa na wao watakufa. Qur'ani 3:9-31 Jenge ndabuke nkosora aho umwanya urambwira nimvire mugabo ivyo nakosoye vyumvikanye akarongo kukandi. Inasema safi kwa yakini wewe naam utakufa. Ati mu byukuri wewe Muhammad wa uzagira iki uzopfa. Safi na wewe pia watakufa. Ati nabanye bazogira iki bazopfa. Safi reka rero twumvirize amajambo y'ubwenge. Muhammad azogira iki azopfa. N'abamukurikiye bazogira iki bazopfa. Abo ko batazomukurikira ntibazopfa kompandagira ntabariyo. Abakirisu barapfa asha bapfa gute badakurikira Muhammad harangwa n'imisaraba bapfa gute
badakurikira Muhammad reka share ko azi imisaraba yuzuye amajambo nukuri kw'Imana ibi ntavyo wari kuvuga urazi imisaraba yuzuye ku Mana umunsi w'imperuka rero ngo atagomba nibande rero bazogwana ku munsi w'imperuka hadisi mwari mirasobanutse muri mukweli mwaminifu paji y'amajana 931 inasema y'amajana 912 nama hakika ati mu vy'ukuri kafiri anavutwa ulimi wake ati mu vy'ukuri umuhakanya ari wa mukafiri nk'aba bagabo arakwegwa ururimi rwiwa ku munsi w'imperuka siku ya kiyama umunsi w'imperuka wowe urwo rurimi ruzokwegwa maili 6 ati urwo rurimi ruzokwegwa nk'imetero maili ni ikintu kigereranwa n'imetero muri iki gihe imetero 6 cebaza mpaka imetero 6 gushika yaho mpaka maili 12 ati gushika ku metero 12 wanaukanyaga watu ati maze urwo rurimi ruzoguma rukanyaga abantu kubera uburebure bwagwo abantu tuzoguma turukanyaga tuzoguma turukanyaga turuhonyanga tugwana turiko turaruhonyanga amajambo haraka inasema kataja kuhusu hatari na matisho ya adhabu za jahannam ati rero ivyo bizoba ari kubera ibihano vy'umuriro wa jahannam bizohabwa abakafiri tunamuomba Mola wetu ati rero turasaba umuremyi wacu atuepushe na adhabu ya moto wa jahannam adutandukanye n'ibihano vy'umuriro wa jahannam amen amen ndagutangarira rero cyane utuja muri Luka 10:5 ngo Yesu yatoranije ngo abigishwa ngo 12 inyuma yaho ngo acatoranya abandi 70 mbe warumvise amajambo Yesu yavuze mbe Yesu wavuze ngo iki umaze gutoranya abo 70 wababwiye gute 10:23 Matayo tugende twirukana 10:23 Matayo umviriza atoranije abo 70 ngene yababwiye 10:23 safi inyandikira giriti safi nibabahama mu gisagara kimwe Yesu yaciye abwira abo 70 ati nibabahama mu gisagara kimwe muhungire mu kindi ati muzace muhungira mu kindi kuko mbabwira ukuri ati kuko mbabwira ukuri yuko mutazahetura ibisagara vyose vy'ubwisirayeli muzahetura ibisagara byose by'ubwisirayeli umwana w'umuntu ataraza ataragira iki ataraza ucu tubwira ati bazova mu gisagara kimwe bahungira mu kindi ngo bakwire isi yose ndanagutangarira cyane Yesu yababwiye ati nimuzahetura ibisagara by'ubwisirayeli none Yesu n'umubeshi mwene ndi abazanira yavuze yanyogera umoto Yesu yaranura umoto nibatubwiye ariko rero mwarimu ikintangaza acavuga ngo abo ngo bakiriye agakiza mu izina ryande rya Yesu je nabatangariye mbega Imana ivuga gute Yesaya 2:6-18 Yesaya 2:6-18 turekane n'ivya Matayo turekane n'ivyiki twumvirize ivy'Imana yivugiye ibicishije mu kanwa ka Yesaya inyandiko igira iti safi twari dukuriwe ati twari dukuriwe turaribwa bimera nkaho twavyaye umuyaga gusa yameze nkaho twavyaye umuyaga gusa nta gakiza twazaniye isi Imana ati nta gakiza twazaniye isi nta gakiza twazaniye isi kandi nta nabo kuba mu isi bapfuye nta n'abakizwa bo ku isi bavutse kubera iki abakizwa bafise amategeko abigenga nivyo ngiye kugusigurira Luka 10:18 kugira ukizwe hari amategeko agize iki abigenga niwa bishaka turaza kubizana mu nyuma ndabibitse 10:18 Luka 10:18 agakiza twazaniye isi inyandiko iti kuba ku isi bavutse umukuru w'isinagoga aramubaza ati ushaka niwirekere mwarimu acavuga amajambo akurikira ibyakozwe n'intumwa 1:8 niho yaciye adusomera niho yaciye asoma reka naho tujye ego 1:8 safi inyandiko igira iti safi igitabo cy'ibikorwa vy'abatumwa safi ariko muzohabwa ubushobozi ubushobozi bwa mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo bagihanze amaso mu ijoro kigenda abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhanga amaso mu ijoro
tuza. Yaba wari umunyabwenge wari kumva ko kajambo Yesu yavuze ati yemwe bagabo b'i Galilaya ni igiki gitumye muhanga amaso hehe mwijuru. Ese bari abagabo bo mu Burundi Wapi? ngo bari abagabo ba hehe b'i Galilaya. Icyo wibagiye nuko mwaka w'amajana 932 Isirayeli yigabuyemo kubiri, habamo Isirayeli y'uburaruko ifise igisagara ca Samaria, habamo na Isirayeli y'ubumanuko ifise igisagara ca Yerusalemu. Ivyo bisagara rero bazunguruka bava mu buraruko bamanuka baja hehe mu bumanuko. Nyega Barundi ni murimwo nivyo mwarimu yagiye yerekana kweli. Ucusoma ihadisi iboneka muri Aruru wa Marjan paja amajana 990 ihadisi 1171 paja amajana 991 niho yasomye kabisa. Inasema safi hadithi ya Abu Sa'd Khudri radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, naam, wallahi, naam, mtazifuata njia za waliokuwa kabla yenu, naam, shubli kwa shubli, ati mu byukuri muzofata inzira z'ababatangure z'ababanjijeho imbere yayo, shibli kwa shibli. Iyo tuvuze shibli ni urupimo rujyagwa nko gushika haruguru y'inkokora na dhilaa kwa dhilaa, ati dhira kwa dhira ni igice cy'intambwe nk'uku muzobakurikira kiasi kuwa hata kama wataingia katika shimo la mburukenge, ati gushika yaho mwoshika mu mwobo w'intuzenya w'imburu, mtawafuata, ati muzobakurikira. Tukasema, ati turavuga tuti, ewe mtume wa Allah, ewe ntumwa y'Imana, unawakusudia Mayahudi na Manaswara? Ati mbe washatse kuvuga Abayahudi na Manaswara? Akasema kumbe nani? Ati mwari muzi yuko mvuze bande? Hadisi rero isobanutse gute? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashatse kutwereka yuko hari Abayisilamu. Iyo mvuze Abayisilamu sindavuga bemera, utandukanya Abayisilamu n'abemera. Bazota ubuyisilamu bagakurikira iki? Bagakurikira abakirisu mu kuja kunywa itabi, mu kuja kunywa inzoga, ingurube n'ibindi bitandukanye nko gusenga Imana zingahe? Zitatu. Abo ni babasilamu bataratahura Imana y'iki y'ukuri. Nubu ni abo z'Abayisilamu bagize iki? Nyebwe babakurikiye nico ihadisi igize iki ivuga. Ucusoma Mariko 16:15 Enyene. Luka 15, Mariko 16:15. Mariko 16:15. Safi. Inyandiko igira iti. Safi. Mwumvirize neza. Naam. 16:15 Mariko. Naam. Hagira hati. Yego. Pilato. Mariko 16:15. Sorry. Mwalimu. Hagira hati. Arababarira ati, mugende muje mu bihugu byose. Ati mugende muje mu bihugu byose. Mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ati mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa. Ati uwizera akabatizwa azokizwa. Tuza. Abaca bashaka kwerekana ko bizeye nde? Yesu. Mbega nibihe bimenyetso bizoboneka ku bizeye Yesu? Somaho nyene. Harabandanya. Safi. Ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Twebwe turemera Yesu ariko nitumwizera nkuko mwebwe mu mwizera, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera nibi. Ibimenyetso bizoboneka ku bizera ngo ni ibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje. Tuza. Abizeye Yesu noke hejuru. Murakotse. Zana majambo. Bazosenda abadayimoni mu izina ryanje. Ngo bazosenda abadayimoni mu izina ryande. Rya Yesu. Zana majambo. Bazovuga indimi sha. Muzovuga ngo indimi sha. Nyagira uvuga ururimi rushatazi muri mwebwe mwizeye Yesu. Ni muvuga uko tutazi. Zana majambo. Harabandanya. Yego. Bazofata inzoka. Ati bazofata inzoka. Ni muyizane. Ngo bazofata inzoka. Nibanywe ikintu cica. Mani mwafata inzoka ngo nacizobagira. Mwebwe mwizeye Yesu mwafata inzoka ikomeye. Wapi? Waislamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zana majambo. Nibanywe ikintu cica. Ati nibanywe ikintu cica. Naco kizobagira na gato. Naco kizogira iki? Kizobagira. Tuzane aside. Ngoyinwa. Waislamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muvyukuri mwarangiza mvuga ati
umuntu azororanirwa nubuzokwezera Imana imwe rudende akemera yuko na Yesu ari intumwa y'iki y'Imana apana kumwemera yuko aje gucungura no kuzana agakiza ku bantu bo mw'isi yose. hasigaye iminota ingahe? Saa murakoze bibaze turagaruka hanyuma inshallah. nitutagaruka naho bagenzi bacu baragaruka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir, Allahu akbar. uko niko byigwa bigenda. Ubu tugiye mu mwanya w'ibintu by'ibibazo n'inyishu.